Turabaramukije kandi bakunzi ba Pam Channel TV n'umunezero nangere gusubira kandi kubana namwe mu kiganiro cyacu Smart Minds. Smart Mind nkuko dukunze kubivuga, ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Turizeye neza ko namwe bakunzi ba Smart Mind buri munsi uko muyikurikirana mushobora kugera ku ntambwe no ku ntumbero y'ubuzima bwanyu. Kaze kandi muri kino kiganiro cy'uno munsi aho tuza kwakira Floris Nikuze asanzwe ari umuyobozi wa Smart Generation of Burundi, isanzwe ari shirahamwe rikora mu bijanye n'iterambere ry'ugwaruka no kugwanya ibiyovyabwenge. Mbe ni gute iryo shirahamwe rikorana n'abandi, rifasha gutugwaruka? Byose ni muri kino kiganiro cyacu uno munsi. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nizera ko mumerewe neza nkuko mejeje kubibabwira. Uno munsi twakira Floris Nikuze asanzwe ari umuyobozi w'ishirahamwe Smart Generation of Burundi, risanzwe ari ishirahamwe ikora mu vy'iterambere ry'ugwaruka rikaba rinagwanya ibiyovyabwenge mu gwaruka. Mbe kubera iki tumutumiye? Ni kubera kubw'ubushakashatsi bumaze iminsi bukogwa bigaragara yuko ifatwa cyangwa ikoreshwa ry'ibiyovyabwenge mu gwaruka risigaye rirenze hano mu Burundi, mbere ko tugafata hano mu gisagara cya Bujumbura. Mbe ni gute dushobora kugwanya iryo koresho ry'ibiyovyabwenge mu gwaruka? Mbe ni gute ishirahamwe ryabo rifasha mu kugwanya ibiyovyabwenge mu gwaruka? Reka tuyage na Floris Nikuze atuyagire, anatubwire n'ingene bigenda, n'ingene ugwaruka bwinshi rusigaye rubikoresha, eka nabo bakabigwanya baganafasha ugwaruka ko biheba. Kaze Floris. Murakoze cyane Brari. Murakoze kudutumira. Haba nkuko mwabivuze, nitwa Nikuze Floris, haba nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ryitwa Smart Generation of Burundi. Tukaba dukorera mu vy'iterambere ry'ugwaruka, cyane cyane muri uwo mwanya rero twatuko turagwanya ibiyovyabwenge, kuko nta terambere rihari mu gwaruka mu gihe ugwaruka ariko ruranywa ibiyovyabwenge, kandi tukaba tuzi niba iterambere ridahari mu gwaruka nta terambere rishoboka ku gihugu, kuko ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Urakoze cyane. Uriko uratwumviriza araza gushaka kumenya Smart Generation of Burundi ikora gute, ikorera hehe? Uno munsi Pam Channel TV turi Bujumbura, bava bibaza ati ikorera Bujumbura gusa cyangwa ikorera ruguru gusa, mukora gute? Smart Generation of Burundi ni ishirahamwe kwanza ry'abajene bagiye hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere, guteza imbere abandi. Hama dukora ku ma axe atandatu, harimo patriotisme, hariho leadership, harimo ivya entrepreneuriat, harimo ivya intégration régionale, hakabamwe ivya développement durable, hakabamwe n'ivyo byo kugwanya rero ibiyovyabwenge. Hama Smart Generation of Burundi kabatanguriye mu Carama, ubu twatwo dukorera mu gisagara ca Bujumbura, kuri galerie ya haruguru ya Galerie du Boulevard, aho hari global galerie yitwa Global Business. Rero tukaba ibujumbura ari ngaho dukorera, tukaba dusanzwe dufise rero ico no kwita abandi banywanyi turiko turakorana mu cibitoke ca Rugombo, haraba ari Gitega, hakaba n'abandi banywanyi dufise ibubanza. Ego. Mbe n'izahe mvunya mukuru dushobora gutuma bivanye n'ubushakashatsi mwebwe mugira nabo muyaga ko nivyo mukoreramo, n'izahe mvunya mukuru zishobora gutuma umuntu atangura gufata ibiyovyabwenge? Urakoze cyane. Hama imvo nyamukuru zituma, kwanza ubwa mbere hari imvo nyinshi, muga mu mvo nyamukuru ku bana babitangura ku myaka mito, novuga ko haba habuzeho ukuganira k'umuvyeyi n'umwana. Ugasanga umwana umuvyeyi we ntamuha akanya, kuko ugasanga kumbura ubuzima burazimvye, umuvyeyi no kuvyuka aja ku kazi, ava ku kazi kumbure niba afise akandi ka business ko ku ruhande aguma yitaho ivya business, akibagira ko k'umwana nawe akeneye ko bayaga. Kijya kiganiro cyo hagati rero y'umuvyeyi n'umwana iyo kibuze, umwana carondera uwundi bayaga, uwo wundi bayaga ntaza ko buwundi aza kuba wa mwana babana muri quartier. Iyo rero amaze kuganira ari babiri atawo uhanura uwundi, niho kenshi usanga bari kubaranywa ibiyovyabwenge ku myaka mitoya. Hama umuvyeyi akaza kubimenya bibwirwa n'ababanyi canke akabibwirwa no kwishuri.
mugabe iyo umuha umwanya umwana wawe biba byiza kuko igihe atanguye kunywa ivyo biyovyabwenge urabibona mu mpinduko, uko avuga, uko asigaye yifata, urabibona hakiri kare, ukaba wobigwanya hakiri kare. Ibindi bituma rero abana banywa ibiyovyabwenge, hari abana usanga bafise ibikomere mu mitima, n'abana usanga nk'abavyeyi birirwa bashwana abana bumva, canke umwe mu bavyeyi aranywa inzoga nyinshi, umwana nawe akumva ko kunywa inzoga ari bisanzwe. Wanashaka rero n'abavyeyi iyo muganira canke ababinywa iyo muganira wumva kubwira ati je none noreka kunywa inzoga gute, nabifashijwe n'umuvyeyi yampa akarahuri kanyumba 10 nkanywa, mu nyuma akangurira ikiyeri, ati je mbona nta kibazo kirimo. Ukiri aho nyene hari abavuga ngo burya ushaka kurinda umwana ngo kubinyo ubanza kubimuha hakiri muto, nivyo? Oya, ivyo navuga ko ari bimwe umuntu apfa kwiyumvira, ivyo ntaho bihuriye n'ukuntu ama metode ya prevention yo kugwanya ivyo biyovyabwenge. Ahubwo vyiza umwana ubumubwira ingaruka mbi akiri muto agakura bizi. Hama nizahe ngaruka bigira kuri uwo mwana? Urumva ko utubwiye ko bivanye n'ingene ikiyago kibuze no kutamenya amakuru meza bijyanye n'ibiyovyabwenge umwana aba afise, ashobora gutangura kubinywa. Mbe niyatangura kubinywa ingaruka zibiziye? Ego, wanashaka ni nayo mpamvu muri Association Smart Generation of Burundi twashizeho programme yitwa La Vérité sur la drogue, canke ukuri ku biyovyabwenge. Rero uko kuri nukwahe, ubwa mbere niba hari urugurisha we arafise ico no kwita marketing akoresha kugira gurishe, kuko ariko aragurisha. We muko kugurisha akubwira ngo kararyoshe, ngo kakunjije swingi kagira gute, akubwiriye ico kogufasha muri uwo mwanya. Naho kumbure bivanye nuko ushaka guhonja cyangwa ufise ikibazo kabisa yakubwiye ko kiza kugufasha, uraza guhonja. Mugabo ntakubwira ingaruka mbi arizo mwashatse ko tuganira uyu munsi. Izo ngaruka mbi rero ubwa mbere bwo ibiyovyabwenge bironona ku magara y'umuntu. Ni hahandi uzosanga bamwe usanga umwana yabaye umusazi, ugasanga canke umwana iyo umuraba abana babiri bavukiye rimwe bafite imyaka ingana, umwe arashaje mu maso, uwundi ubona ko akiri umwana ari en bonne santé. Abenshi uzosanga kubera kunywa ibiyovyabwenge baronda, ugasanga umwana yakuze avyibushe, ugiye kumuraba asigaye yonze. Hama novuga ko nako ndavuga ingaruka mbi ku magara. Hama ikindi naco mu iterambere ntirikunda, rya terambere umukuru w'igihugu aguma duhimiriza kujamo agwaruka, ntiriheza ngo rikunde, kuko umwanya wogahaye iterambere uri mu biyovyabwenge, kandi bya biyovyabwenge rero bigutwara umwanya bikanugutwara n'ubuzima. Rya terambere iwawe abenshi baheba amashuri ntibabandanye ishuri, mu gihe abandi bari kwariga. Ugasanga rero niba utoba uri kuriga kumbure basi ukabaye uri kurakora imigambi y'iterambere, uri kurorora, uri kuragira gute, navyo ntibiheza ngo bikunde. Kandi nta muntu azoguha n'akazi mu gihe azi gufata ibiyovyabwenge. Urumva rero ko bigira ingaruka nyinshi. Aho dufatiye ku bigaragara, mbe kuri urya mwana nyene abifata mu mutwe abameze gute? Ntizahe ingaruka? Ari ukuntu abavuga ati kubera kubifata cyane aratangura no kwinuba abantu. Ego, kwinuba abantu nuko cyambere niyaza kukuganiriza wewe umuhanura kubiheba. Mu gihe no hanura benshi kandi gutahura ibiganiro bagiriranira n'abantu bamaze kunywa ibiyovyabwenge, kuko iyo umuhanura kubiheba we wumva umengo biroroshe. Ariko iyo atari abaganga bazi ibijyanye na desintoxication canke ubuhinga bujanye no gukuramwo ibiyovyabwenge umuntu aba amaze kunywa bakabikuramwo, ivyo rero iyo mutabishoboye uri kuramuvugisha yumva umengo uri umwasi, aca gukwepa, kubera ko plus amara umwanya munini ariko arakonsoma. Bisaba rero ko nyamwana agira novuga gute aronka abo bahinga babizi, kuko nibo bazi ukuntu babimukuramwo, kuko nawe arabishaka kubivamwo. Wanashaka benshi yo muganira umuhanura uko ararira, ukabona ko yagize ama emotion vraiment akarira.
mugabo rero kubivamo biragoye iyo ataronse amatraitement approprié kuri ivyo. Mwebwe muri smart generation of Burundi ndizera ko mushobora kumenya cyane kudetekta atujya mu joro nawe tumubona ntaragera muri bya bingo yonde ngo ase nabi, ariko murashobora kumenya ati ujya mu joro yaratanguye kubifata. Mubimenya gute? Ni gute umuntu uno munsi ariko aradukurikirana kuri Pam Channel TV ashobora kumenya ko umwana wiwe nawe ataramera nabi uko ashobora kumenya ati yaratanguye kubifata? Bifata bishingiye kuri experience mufise mwebwe muri ego bivanye n'akanya tumazemwo tubikoreramwo, wanashaka abenshi tugenda tubifashwamwo cyane n'ukuntu twabanye nabo. Natwe niba tutabinyoye nuko Imana yadukingiye kumbure, hama umuntu akaba afise na vision yarashaka gushikako. Rero harabo twagendanye twababona baba barimwo babinyoye. Rero ubu iyo tuganira n'abana babifasha nubwo yo biguhisha urabibona, kuko umwana muhuye mukaganira abamaze kubifata cyane nk'abanywa booster, abana babifashe bafite novuga raranti cyangwa kwikwega mu kwishura. Iyo muganiriye ushobora kumubwira ikintu akaciyumvira ko nk'iminota 5, wewe uzi ko muko muganira ibindi ukaza wumva yibutse bimwe mwatangurirako. No kuvuga ko mu bwonko yaramaze kononekara tellement que ibyo umubwira ubu avyumviramo igihe kinini. Hama ikindi naco harabusanga ku ntoki haba nk'urumogi ku ntoki ari gusanga abafatira usanga yirabura cyane, harabusanga no ku munwa wo bibona. Ego harabo mu maso ubona ko amaso uko ameze umenga yarinjiye indani urabibona, cyangwa umwana rero karaba imyaka afise n'ukuntu physiquement umubona agaragara ugasanga bidahuye n'imyaka afise. Aho rero ushaka udufashe rero tubwire ingene muheza mugafasha abo bana mwebwe muri Smart Generation of Burundi, kugira nimba umuntu ariko aradukurikira kuri Pam Channel TV cyangwa kuri ahari hose mu gihugu cyangwa hanze mu mahanga, bishitse uno munsi akifuza ko mumufasha, nizahe programme mufise zo gufasha abo bana bamaze gutangura mufata ivyo biyarira mutwe? Programme novuga dufise ya mbere twa dukorera ko tukora kuri ijya nakubwiye ukuri kubijanye n'ibiyovyabwenge, la vérité sur la drogue. Iyo tumaze kumubwira uko kuri akumva ko by'ukuri ariko aja mu nzira mbi ishobora kuzomugira ingaruka mbi, akononekara, agapfa canke akagwara burundu. Iyo amaze kubitahura twe ngaha twadoheje novuga ko akazi kacu mugabo dufitaniye partenariat na clinique ubuntu d'addictologie iri mu kinini imbere ya Kira. Ijya rero turafitaniye partenariat, iyo wumvise ushaka kubiheba cyo duheza tukababwira ati hari umwana yifuza ko mumufasha. Ego nubwo novuga ko traitement ya ntuze ya desintoxication iracazimvye ngaha kuko n'imiti irazimvye biracari bishasha. Turaheza tukagerageza uko abana b'umuvyeyi boriha tubakumvikana kugira twumve ko byoshoboka umwana karonka traitement ku mafaranga make. Hampande yuko kumurungika muri ja clinique hagati mwishira hamwe yanyu, nta bundi buhinga mufise bwo kubakurikirana kubaba hafi? Nta bundi buryo mugiye bari bashobora kuvuga ati je ndashaka kubiheba ariko ntabwo ubwo buryo bwo kuja muri clinique ntabwo fise, ndashaka mumfashe mwebwe nka Smart Generation of Burundi, bice bigenda gute? Kuri umwanya navuga ko tukiriko turarondera ama ONG dushobora gukorana nk'izi za UNICEF canke abandi bose bakorera mu gwaruka bagerageze babishiremwo amafaranga kugira iyo miti iboneke, kugira n'abadafise uburyo, kuko ikibazo bajije n'ikibazo kigoye abavyeyi usanga afise nk'abana 5 umwe wenyane ari aranywa ivyo biyovyabwenge. Iyo amaze kumunanira agashika kuco no kwita etape yo kuzariba muhira, abenshi babashira mu gasho, kandi agasho sico kibanza kibereye ndabisubiyemwo ku mwana. Ego ico siyo nyishu ntihariyo, kuko twebwe twifuza ko uwo mwana abavyeyi baretse bamaze guheba
twomuronderera ahantu aja akaronka séance za désintoxication, bamara kubimukuramwo bakamugirira nico no kwita réinsertion sociale. Nico kigo twifuza ko association yacu yogera ko mu myaka iri imbere, ikigo ca centre de désintoxication et réintégration sociale, aho uwo mwana agenda akaba désintoxique, wanashaka financement zihari ntibarihe, ahubwo tukaca tunabigisha imyuga, bamara kubitahura tugakorana na anakope bakabakorera amakoperative, payeje nayo ikapuya financièrement abana bagiye hamwe donc kugira biintegre socialement. Aho rero ca numva uvuze abavyeyi, hari ikindi kibazo ca numva nshaka kumenya kijanye na sensibilisation, ko tugitangura mwatubwiye yuko hari igihe biva ku mubano w'abavyeyi mu rugo. Mbe hoba hariho programme cyangwa hoba hariho mu migambi yanyu kuyaga cyangwa kwegera abavyeyi, kubumvisha ko hari igihe rimwe na rimwe ufata ibyayuramutwe by'abana biba kuri bo? Ego, hoba hari icyo muko muragikorera? Ego cyane, hariho contrat two turarondera na cabinet yitwa Turere, barakorera kuri ico na psychologue, bakora kuri novuga communication parent enfant. Novuga ko ahubwo dukeneye ko abavyeyi batahura ko hari uruhara bafise mu kugwanya ibyo biyovyabwenge biciye mu kuganira n'abana babo. Nibamara kubitahura, twebwe niyo cabinet Turere turashobora kuza turategura ama conference canke ama formation tukabigisha ukuntu bakwiye kuganira n'abana babo, kuko burya iyo umwana kugize umugenzi akubwira twose, ube umubera wa wundi akantu kose yumva yoshaka gutera umugenzi wiwe acarindira papa canke mama aze kuyaga na, kandi bice biba byiza cyane kugira umenye evolution y'umwana wawe. Aho cameza nkagaruka ku kibazo muhejeje kunyishura ko bunyene mu kanya kijanye no kubaha ubungene no kubigisha ingene bakora paeje anakope. Ntabwo wamuheza mukagira gufata nk'umuntu yamaze nk'imyaka 5, dufata akarorero ariko aranywa ibiyovyabwenge, urumva bamaze kononekara mu mutwe, hama mukamushiramwo mahera kugira yiteze imbere. Ari abantu baca batinya bavuga ati uyu muntu yamaze imyaka 5 ariko aranywa ibiyovyabwenge, mu muhaye umuriyoni ngo akore umugambi, mwumva azowukora? Aho naho bicagenda buri gihe cyose ukoze umugambi habaho ico no kwita suivi evaluation. Iyo ukoze projet ntushireho suivi evaluation, nta projet nimwe yoshoboka. Novuga ko nk'abo bashobora kubaha imitahe muri association, twatubacanga naho muri association batabinyoye, abandi ba jeune bashobora gukorana, hama gestion canke control ikabamwo umuntu muri association abikurikirana, kuko natwe ico turifuza gutanga novuga service za kompanya, niba za fond baronse canke ari inyigisho baronse, mbega baracazikurikiza, mbega niba babahaye amafaranga ku mugambi runaka ba presence bariko barawukora, ba etat d'avancement w'uwo mugambi nuwahe, kuko deja nk'amafaranga bahabwa na payeje na amafaranga yo gusubizwa. Rero urakurikirana kugira urabe ko ya mafaranga ivyo ariko barakora azoronka mu mwimbo, bagashobora gusubiza amafaranga baronse nk'ingurane. Tubwire none ubu mu bikorwa mumaze gukora ni abantu bangana gute, bangana gute mumaze gufashwa na Smart Generation of Burundi? Mbe muriko mwitegurira iki kugira mwagure igikorwa cyane? Murakoze cyane. Twabihereye kwanza mu Carama, twaragize conference ya mbere, barabyitabiriye. Ndibaza ko ico gihe harashoboye kuza abantu bangana na 80 combien 84 mengo. Abo baje bose batashe baryohewe kwanza iyo initiative, bakumva ko bahamagarirwa nubwo utaba warabinyoye, kumbura afise uwo muvukana binywa canke urafise umugenzi canke urafise umukuze. Novuga ko na hacu twese ko ba ambassadeur novuga ba kino gikorwa, kuko nitutahaguruka nta novuga ko niba ufise umugenzi akabinywa, ejo ashobora kuba mu bazokubera intamba mw'iterambere rya, kubera iki ashobora kuba ariko arabinywa, wewe watera imbere akaba ari muri banda zo gukubita kaca cyangwa aziza kukwica. Rero twese turi mu bategerezwa gukora kugira ivyo biyovyabwenge tubigwanye. Nyuma ya Carama rero
twarabyigishije mu cyiciro cya Rugombo, tubyigisha mu Ibubanza, turabyigisha kandi n'Igitega aho twagiye. Rero ubu novuga ko mu bo tumaze gukorana aho hatatu turamaze kuganira n'abarenga abajene barenga, novuga ni nk'igihumbi kirenga. Mugabo abo tumaze rero kubikuramwo baracari bake ku buryo ubu dufise abajene bashika kuri 30 bamaze kubiheba. Hama hariho n'abatanga amatemonyage bobo babihevye burundu, hariho n'abandi baba bakiri muri procedure ari buke kurya ugenda usubira kumuraba ugasanga biriko biraza. Nabo 30 novuga ko tumaze gusova basi bamaze gutahura. Hama rero novuga ko ari mu kiringo umwaka nturakwira, ni mu kiringo c'amezi nk'icenda. Ego igikorwa ciza muko makomba mubandanije murindi mu myaka 2 murashobora gushikana abantu 200 muriko mumaze gufasha. Ego rero ubuye kugira rero dufasha abantu benshi bikunda nkuko natangwa ndababwira ko ubuye ugwaruka ariko rayo bari gwinshi. Ubu twifuza gukora ama club ya stop drogue ku mashuri. Twaratanguye na Iteretike aho twagiye tuganira n'abanyeshuri, tuganira n'abarezi babo, abayoboye Iteretike baratubwira ati ahubwo aya maklebe mwonyarutsa kugira abajene bacu ntibononekare bige neza. Abajene ubwabo tuganira baravuga ati ibintu byodufasha kumbure natwe tugwa mu bintu tutazi. Rero Iteretike twarashoboye gutangurana nabo turaganira, turumva ko ari ibintu byiza. Turifuza rero kubishira ku mashuri 142 ari muri Bujumbura Meri, n'amashuri ya secondaire ari muri novuga mu makomine atatu abigenga na ya leta ni 142. Twifuza gukorana no kuvuga ama club 142. Muri aya ma club no kuvuga ko dushoboye kuronka basi n'aba participa 50-50 bashobora gukurikiza izo nyigisho ku buri shuri. Urumva ko tuba dufise nombre nini y'ababitahuye. Hama uretse ku mashuri turiko turashiraho rero n'ama club ya stop drogue mu makartier, kuko niba umwana ushaka gukiza ariko aramu ivyo biyovyabwenge ari ku ishuri, atari ku ishuri ari muri quartier, naho baba bari atari muri quartier naho ndaza kubwega ahandi tuzoja. Navuga ko muri quartier twaratanguye mu Ngagara, twaragize conference ya mbere barayitabiriye. Ubu rero turetse rero ku mashuri club za stop drogue ku mashuri, club za stop drogue mu makartier, turifuza kuja cyane mu ma eglise. Burya nta mwana numwe atagira eglise asengeramo. Nuvuga ko umaze kuja ku ishuri ukaja muri quartier ugasubira ukaja no ugakorana n'ama eglise, antuka woronka abajene benshi babitahuye ukingiye. Kandi ikindi reca mpeza nkahamagara nk'ubu tiko turiyumvira ukuntu tworondera ibibanza tubifashijemo na Ministère ya Jeunesse Sport, ibibanza bya abajene bazo barahuriramwo tukabagirira nk'ibintu by'ama competition ama jeunes en herbe kubijanye n'amadrogue, tukabagirira ama club de danse kugira muri bijyanye n'abajene babakunze abariho umuntu acisha ubutumwa. Nubwo ko hari programme nini rero cyane twifuza ko yaba leta ministeri yose twokwitura canke novuga amashira hamwe y'abategamiye leta ama ONG akorera muri secteur z'abana nibabishiremo inguvu, kuko nibatabishiramo inguvu uru rugamba kurugwana twenyene tukira abajene natwe ataburyo kubishika ko vyotugora. Ego vyotugwa ko bisaba uburyo bwinshi, turagira ama descente sur terrain bisaba uburyo, turagerageza mu mafaranga yacu rero muri cotisation tukakora bimwe bimwe. Aho nico nyene nagomba nahura, kuko ndumva ubwa mbere kwanza umugambi munini wiyaguye kandi ufasha by'ukuri ikibano kunagura imibereho myiza mu kibano. Nkaca nibaza nti mbe mwo bamufise abantu babashigikiye, abantu bafata umugongo, nimba badahari mwitunganya gute mwebwe muri Smart Generation kugira mufashe ubundi gwaruka mu gihe namwe mwebwe nyene mukirugwaruka mudafise ubwo bushobozi bavuga ati bunini bigenda gute?
Icyambere cyo nohera ko novuga ko birenze kuba nakubwiye ko ari association ishaka development des jeunes. Ibyo dukora byose no muhamagaro, ntawe dufatanije urugendo atari wo muhamagaro yumva ko atari ikintu kimurimo. Niyo mpamvu niyo hageze gukora nk'ivyo bikorwa byose nta buryo tubukuramwo, bamwe dutumwanya tuko turabikora, umwanya ukagenda twawuheba tuhebeye ivyo vy'amadrogue, tugashiramo amafaranga atari amafaranga uvuga Aprex itanzwe nkuyamwe inyungu ingana ota, muga turabikora kuko tuzi ko abo ba jeune ni bagenzi bacu. Nibyo tuko turakora, tuko turubaka igihugu natwe turaterera. Rero gushikira isaha mu byo tumaze gukora byose navuze ko ingufu za mbere ari twebwe nyene mu buryo bwacu buke dufise, hama dufise partenariat na Drug Free World, ni Foundation for a Drug Free World, bari base Los Angeles, baturungikira ico no kwita kit pédagogique, n'ubutabo twigishiriza ko amabanderole, nivyo bintu baturungikira kugira dushobore kwigisha basi ibintu bigaragara, kuko bobo cyane niyo baba bagira mu bitabo byabo harimo inyigisho ukuntu uzana umwana cyangwa umujene muri mudyo kumva ko mwoyaga, kuko zino sije ziryoshe kwihaga. Kugira rero hariho ico no kwita strategie pédagogique baguha z'ukuntu muganire, atumva ko ari offense, atumva ko akumiriwe, atumva kuza kumukengera niyakugurukira. Niho rero usanga izo strategie zikurikiza, umwana muraganira osi ukiga kuvuga terme nk'izo bavuga, kuko mu kirundi no bavuga ngo ushaka inkarara nkaye. Rero iyo ugeze mu babarinywa uramenya ko bavuga manke y'itabi ukavuga itabi. Iyo uvuga rero terme nk'izo bavuga barakugurukira, wumva tabwe n'umubire nkanje, reka tuyage turaza guhuza. Hari icyo kibazo rero kirahari. Floris wakoze ukivuga uno munsi hari abahakwa kwinuba bishingiye kuri uyo mvugo nyene, ngene avuga ati umuntu ashobora kumuvugisha rimwe akumva ngene avuga gacha kwinuba directement. Mbe birashobora kuba biri mu bituma abo bamaze kubifata bakomeza kwinuba abantu cyane ko iyo umuntu amaze kuyifata nakubwiye hariho atangura guta, hama uno munsi niba yaguse eja kumva arakeneye za swing nk'izo yaronse bwa mbere, agasanga ntazaronse aca double dose. Amaze ku double dose asanga yamaze kuba addicted cyangwa kuba accro, abishaka buri munsi. Rero aca usanga ari bwo buzima agiyemo. Kumubwira hagarike sibituma nababwiye ko bigira ingaruka mbi, kubera ko siyo procedure yo kumuhebesha, ari navyo bintu bituma abavyeyi abwira umwana ngo utabihevye ngo nzogufungisha, sukubihebuko nawe arabishaka kubiheba, muga yamaze kugera ahantu atezwe kuronka ubufasha bw'abaganga babize. Rero iyo muganira uwo mwana mu kibano, abantu bagakuye kumenya ko baje sabo kwerwanya canke kwigizayo, ahubwo plus mu muganiriza mumwereka gwa rukundo, plus nawe yumva ko ariko aracumura, ariko arahemukira abantu bamukunda. Muga mumaze kumuta nawe avuga toki, ubu rero ngiye muri monde yanje. Bajya rero hariho no kuntu atangura avuga ngo rekana nabariya na Babylon. Yamaze kwishiramo ico kintu avuga ngo mu Babylon ubwo yakuyagushiza hana adashaka ko muganira, kubera ko azi ko monde yo na monde yawe bitandukanye, kandi se komsa nta nico uza kumukurako, ntuza kumukiza nawe ntashaka no kukumviriza. Murakoze cyane. Ndumva mukora ibintu bikevya nkenerwa cyane muri kino kibano cyacu, aho mbere ugwaruka rwinshi ruko rurabijyamo. Nakahe kantu kanyuma ushobora kubwira abariko barakurikirana Pam Channel TV nk'abashaka cyane ko mubafasha, bo batora gute, bo baronka gute? Yego, navuze aho tukorera kuri Global Galerie Global Business, iri kuri Boulevard Doriprona. Hama ikindi naco barashobora guhamagara kuri 61 00 52 79 61 00 52 79. Nizere ko hari umunsi murabandanya mubisoma izo nimero zica ngaho munsi bakunze Pam Channel TV.
hama abaza kwifuza ko Smart Generation of Burundi ibafasha muca muzandika kugira muzo barondere muyage nabo. Hama akajambo kanyu ushobora kubwira abarundi kazi bakora kurikirana kugira dukomeze twese kumva ko urugamba ari urwacu twese kugira turinde bene wacu, turinde bagenzi bacu, inshuti, gukoresha ibi biyova bwenge n'iri ijambo. Icambere no batekera nuko ubwa mbere niba Brari atumva ko ari kibazo kizobandanya kibi kibazo. Mugani wamara kumva ko ari kibazo kidafatiye kuri wewe ko utobunwa uraza kumva kumbure ko ari kibazo mu kibano. Wamara kumva ko ari kibazo uraza guterera canke gutanga gacumu kubumwe kuvyo abandi bokora. No kuvuga ko igikenewe rero nuko abantu bose babihagurukira. Iyo Smart Generation of Burundi ikoze conference canke igakora seminaire ahantu mwegeranye, karibu wumvirize umenye ico wofasha. Hama ku banyeshuri cyane bari mu mashuri ya secondaire nkuko tugiye gushiraho ama club ya Stop Drug, bazi bavyitabire, ni kuneza yabo, ni kuneza y'abavyeyi babo, ni kuneza y'igihugu muri rusange, bazi bavyitabire. Hama no mu makartier iyo bazumva ko hariho iminsi yo guterana mu ma club ya Stop Drug, bazi bavyitabire kuko hazuba harimo inyigisho z'ukuri kandi zibereye. Cyo kimwe nkuko navuze mu ama eglise atwuguriye imiryango, amashuri atwuguriye imiryango, mu makartier aba indongoza, aba chef de quartier gushika kuri aba mustanteri bavyumve ko ari ikibazo gihanze igihugu, ahubwo badufashe mu kugwanya bino biyovya bwenge. Hama ndatumirira kandi leta mvyeyi, leta nkozi, no kuvuga ko nk'abavyeyi nyene ni baduha uwo mwanya badushigikire kugira bino biyovya bwenge tubituze mu gihugu cacu, hama tubone iterambere. Nongere nsabe rero amashirahamwe akorera cyane muri secteur z'abana bafashe cyane kino gikorwa, kuko twe turi ku kivi twaratanguye, mugabo hari aho tugera inguvu zacu zikarengerwa, kandi nizera ko leta nabo n'aya mashirahamwe bashobora kwapfuya, hama kino gikorwa kigafata intumbero nziza, kigakiza benshi gusumba ivyo twe twoshobora. Murakoze cyane Flois. Twebwe muri Pam Channel TV turabateye intege, igikorwa muko murakora igikorwa gihambaye cyane kubw'iterambere ya twese. Rero komeza muje imbere, ugwaruka rwinshi turize ko rugiye gukira kubwanyu kubw'ibikorwa byanyu. Murakoze cyane. Yego cyane, ndabashimiye gose ku kiganiro ciza tugiranye, mbaje ibibazo byiza biryoshe kwishura, kandi ndipfuza kugaruka mu biganiro nk'ibi gushika aho gwaruka rwose uzoheba ibiyovya bwenge hama rukitabira imigambi y'iterambere. Murakoze cyane kandi. Murakoze cyane Flois. Reka ngire ko nsaba bakunzi ba Pam Channel TV, mufise ico mugomba kubaza kuri kino kiyago, murashobora gusigaho commentaire ngaho munsi kugira Flois azokomeze tumuhamagare kandi tuabishure abazoshaka gufashwa kugira baje muri desintoxication. Ndazi ko mukoresha ama YouTube na mwebwe naho mubifata, muzo twandikire cyangwa mutwandikira aho munsi. Hama Flois mwabyumvise yatwemereye ko azoheza agaruke abahe ama details yose ingene mushobora kubandanya mukorana. Murakoze cyane. Turizeye natwe ko tuzobakenera kandi vuba tubandanye tuyaga, ugire ibihe byiza n'ibikorwa byiza. Murakoze cyane.